Ndabaramukije kaze mu kiganiro ikiyago c'inama nshingamateka mutegurirwa n'igisata co kumenyesha amakuru n'ubuvugizi mu biro vya nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka. Uko umwaka utashe mw'isasa risanzwe rya Ndamukiza, inama nshingamateka iriga ikongera igatora integuro y'ibwirizwa rigenga amafaranga leta ikoresha ku mwaka, ico bita mu rurimi rw'igifaransa budget général de l'État. Imbere yuko iyo nteguro y'ibwirizwa yemezwa, amategeko aravuga ko sentare yubahiriza amatungo ya leta ibanza gushikiriza inama nshingamateka umwihwezo wayo kuri iyo nteguro y'ibwirizwa. Ni muri iyo ntumbero ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 30 Ndamukiza uyu mwaka wa 2025, inama nshingamateka y'u Burundi yakoranye kugira ngo ishikirizwe umwihwezo wa sentare yubahiriza amatungo ya leta ujanye n'integuro y'ibwirizwa rigenga amafaranga leta izokoresha mu mwaka w'2025 ushira uw'2026. Leopold Kabura arongoye sentare yubahiriza amatungo ya leta yamenyesheje ko iyo nteguro y'ibwirizwa yafatiye kuri ya ndinganizo nshasha ya budget programme, aho uburyo buba bwategekanijwe bujana n'ibikorwa. Sentare yubahiriza amatungo ya leta yaramenyesheje inama nshingamateka ko uburyo leta izokoresha mu mwaka wa 2025 ushira uwa 2026 bwiyongereye ugereranije n'uburyo leta yari yakoresheje mu mwaka uheze. Ubwo buryo bukaba bwiyongereye kubera ko leta yashize imbere ibikorwa bizofasha mu kugwanya inzara, guteza imbere ibisata vy'amazi n'umuyaga nkuba hamwe n'amabarabara, na cane wa mugambi w'ibarabara ry'indarayi. Nyeniteka Geraze Daniel Ndabirabe umukuru w'inama nshingamateka yasabye sentare yubahiriza amatungo ya leta ko hanyuma yoza yitwaje ibiharuro mfatigwako bita indicateur objectivement vérifiable vyerekana ingene ubutunzi bw'igihugu bwiyongereye canke bwasubiye inyuma kugira abarundi bagira igicapo c'ubutunzi bw'igihugu cabo. Mugabo namwe murazoza mubabwire muti ati shiramo amadetana tubone nk'ama grande activité, ama grande activité amwe nawe simvuze menshi mugabo tubone yuko vuzabe kuko ni tendance mugabo tubone iyo biriko biraja ko nka ama facteur ashobora gutuma le déficit igenda igabanuka muduwe certains facteurs. N'ayant certains facteurs tubona sur certaines activités, soit sur certaines réalisations projetées. Gutyo ibyo tuzovuga tuti nivyo kuko hariho nibindi kigiye tuzoca twumva bitugwa neza cyane. Nayo kubijanye n'igihengeri, Nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka yamenyesheje ko boja barerekana uburyo buba bwasigaye mu mwaka uburangiye kugira ngo buje kuzuza ico gihengeri mu mwaka ukurikira. Ati kuko uburyo buba bwateguwe buri mwaka ntibuca bukora bwose ijana kwijana. Mushaka kuba ati hariho atehe ati dutangura ati umwaka weze harabaye report y'amahera angana uko exercice budgetaire iheze ibikorwa niba biheze hariho niba bitakozwe haba habaye une réalisation de 20% na nizo zindi 80% zishatse tumuka. Hariho n'abati réalisation de 60% none 40% zishatse zimira. Nimba zizimiye uburyo bwari destiné kuri izo 40% zitakozwe ubwo bwagiye shiraho ini page mutubye ati ngaya imbere yuko mudupresenta budget ne wanze batweke report ati ngibi amahera yari yateganijwe ya a yateza gukora ibi ibi ntibyashoboye gukorwa, ibi ntibyashoboye gukorwa. Noneho ati rero nivyo duca duherako nane ko nabirite siko bigenda. Ati aha niho duca dutangura rero tubanze twentegre bijya bitakozwe kubera iki bitakozwe. Muratubwiye ati hari hateganijwe imiliyoni 2 z'amarundi kugira ngo kiriya gikorwe. Mugabo ati twarihenze muri kaje twasanze gisaba miliyoni 5. Ati mugabo miliyoni 2 ngaho twageje igikorwa.
Ku kijanye naho n'ivyinjira mu gihugu bitarihiwe amakori, ivyo bita exoneration mu rurimi rw'igifaransa, biraboneka ko leta ihahombera amafaranga menshi. Abubahwa abashinga amateka bakaba basabye ko ayo madosiye yoja arigwa neza ku neza y'igihugu. Inyuma yaho rero inama nshinga amateka yaciye ikorana kuwa gatanu igenekerezo rya 2 Rusama uyu mwaka wa 2025 mu gikorwa nyezina cyo kwiga no kwemeza integuro y'ibwirizwa rigenga amafaranga leta izokoresha mu mwaka wa 2025 ushira uwa 2026. Umushikiranganji w'ikigega ca leta no gutunganya imigambi ya leta Nestor Ntahontuye niwe yari yarungitswe na leta gushikiriza iyo nteguro y'ibwirizwa imbere y'inama nshinga amateka. Uyu mwaka rero wa 2025 ushira uwa 2026 amafaranga leta itegekanya kwinjiza mu kigega angana n'imiliyaridi 4,790, nayo ayitegekanya gukoresha angana n'imiliyaridi 5,227. Amahera rero yose tuzotoza angana imiliyaridi 4,790 mu mwaka weze twari twatoje imiliyaridi 4,211. Murumva yuko hiyongeyeko ibice 13 n'uduce 7 kwijana. Muko tuzoyakoresha naho tuzokoresha amahera ashika imiliyaridi 5,227. Murumva yuko hacabamwo igihengeri kingana n'imiliyaridi 436 n'uduce 9. Ayo mahera nayo tukazoca tuyarondera dufata amadeni nk'uko vyama ngaha mu gihugu ndetse no hanze. Leta rero yashize imbere ibikorwa bijanye no guteza imbere uburimyi n'ubworozi, kugwiza amazi n'umuyaga nkuba, gushigikira indero n'ubumenyi hamwe no gucukura ubutare. Ivyo rero twaciye dukorera ko cane n'uburimyi n'ubworozi no gufasha cane kuzana umwavu uzofasha abarimyi n'aborozi no gushigikira cane ibitegwa njabuka amazi. Twarihangiye kandi muri iyi budget kuzogwiza amatara n'amazi ndetse no kubandanya dukora mu byo ubutare kugira bushobore gusahiriza ibi bisata, novuga ibisata porteur de croissance nk'izi zo agriculture, élevage ndetse na transformation. Twarabandanije kandi dushimikira cyane mu gufasha muri ibi bisata byo gufasha nko mu bushikiranganje bujejwe inyigisho, mu bushikiranganje bwo gufashanya ndetse no mu kuvuza abantu. Ivyo rero kugira bikunde hari ingingo zimwe zimwe zizofatwa. Aho twavuga nk'izijanye no gucukura no kugurisha ubutare, amanda azocibwa abagirijwe forode, izijanye n'amashirahamwe leta ifise nk'umutahe, eka mbere n'abaronka umushahara wisununuye bagiye gutanga agatererano kazofasha kuvuza abantu aho nikora. Twarabonye kandi yuko amahera aba yungutswe n'amashirahamwe cyane cyane ya leta yuko boca bayatanga inyuma y'imisi 30 bahejeje kudeklarare l'impôt sur le revenu. Ikindi twabonye nuko mu butare buzoba buriko burashogwa yuko pourcentage yoduga, yahora iri kuri 7% ikaja kuri 16%, hoba amande y'imiliyoni 50 ku bantu bazoba bagirijwe koko novuga fraude fiscale kuri camion citerne bakuye ko bijya oberi bayashizeko ugasanga bagiye gupakurura kugira beshape à l'impôt.
kubera bisaba yuko dushigikira igisata c'indero ndetse n'igisata cyo kuvuza abarundi ndetse n'abantu aho nikora twobona yuko abantu bafise uburyo bwisununuye boshobora kugira ico baterereye bagatanga 0,5% de leur salaire. Mu bibazo bagiye barashikiriza umushikiranganje abashinga amateka barabajije ku kijanye n'amafaranga y'ifumbire aho muri iyo nteguro y'ibwirizwa leta yafashe ingingo ko uko umuntu agura nyinshi ariko n'amafaranga azoja araduzwa ku mufuko. N'ubworozi nipiriye iterambere rizoshikana kuri viziyo y'igihugu cyacu cy'u Burundi. Mugabo ndavye kubijanye n'irya subvention y'umwavu naye nagize amakenga ingene umuntu agura byinshi agenda aradodwirizwa roto yayo ashobora gutanga. Ahubwo daro muri ya ntumbere yo kwatira les investisseurs dans ce domaine ne numva uko umuntu ahubwo bitwara byinshi yogabanirizwa. Je nagize ikibazo nyakwa mushikiranganje izi hangire sico kimwe n'ibiyeri kuko uburishe hangire abagiye kurima igitegwa kimwe mu Burundi n'uwundi none uzori hangire amahera menshi uwundi akayari amahera make bagiye kurima igitegwa kimwe bazoja ku isoko kimwe marché de kurema bakaba obligé yo kugurisha ku giciro kimwe none hani mbona ko ari mwe gahasi. Aha twabonye yuko mu bisanzwe tugiye turaraba uko umwavu usabwa tukaraba kandi n'ukuntu abene gihugu bahurumbiye kurima twarabonye ko twogenda turagabanya buke buke uko marge bénéficiaire novuga yari sanzwe ari nini ku bene gihugu mugabo nk'aba rero babasanzwe bifashe tukaja tugabanya marge bénéficiaire gatoyi ugereranije yabari badasanzwe bifashe twabonye yuko byofasha. Ikibazo kijanye n'amafaranga yahawe inama nkenguza amateka na cone caragarutse abashinga amateka bakabaza igituma atagabanutse kandi nyuma y'amatora abakenguza amateka bazoba bavuye ku gitigiri ca 39 bakaba 13. Twese turazi yuko dufatiye ku itegeko ryo muri ntwarante 2023 nimba ntihenze rigabanya imihingo y'igihugu kandi rikagabanya n'intara bica bigaragara yuko mu matora agiye kuza mu nama nkenguza amateka igiye kuza mu kwezi k'umunani ko abakenguza amateka bazoba ari 13 nimba ntihenze. Ugiye kuraba rero amafaranga Sena iriko ikoresha muri uno mwaka ugacuraba n'ayari muri no nteguro yari no tegeko asa n'atagabanutse. Uravye difference hari ni ntoyi cyane kubera Sena abasenateri bazoba bagabanutse narinzi yuko n'amafaranga Sena ikoresha ashobora kuca gabanuka are nakenera umuco nyakubaha mushikiranganje icatumye amahera atagabanuka cyane gose ngo biboneke. Ubwa mbere nuko hari bikogwa bimwe bizogumaho kandi ni nka byose mugabo amahera aza kugabanuka cyane n'amahera ajanye n'imishahara kumbure n'ama mission kubera baba bagabanutse. Hariho imiduga bazogura niyo yatumye iduza aya mahera hongera ko kandi na fin manda uko bo bayaronka muri ya budgetaire ibya yatanguye mu kwindwi. Nayo kukijanye n'amabarabara asigaye ameze nabi umushikiranganje amenyesha ko uko uburyo buzoja buriyongera ariko bazoza barasanura ayo mabarabara. Nyeniteka umukuru w'inama nshinga amateka ati kugira imigambi ya leta ije mu ngiro harakwiye ingingo zongerwako kugira ngo amakori atangwe neza hamwe n'ingingo zikomeye kugira ngo abafitiye amadeni leta bayarihe. Uburundi uretse no Burundi kumbure n'ibindi bihugu bitegerezwa kwibako aho uburyo buca buva ubwo buryo mubiko murasaba niho hakomeye cyane les sources de recettes aho bwo mwari guterera cyane mwari kuvuga ati aha naha harashoye kuva uburyo
aho kugira ngo murabe muvuga ngo aha batanze uburyo buke. Ubundi iyo tuvuga ngo turashaka gukora ibi amadepanse aza kujyana n'amarosete. ubwo ayo marosete suruse de rosete nazo zategurizwa ahubwo kugwizwa. aha niho cyane cyane nk'abashinga amateka mwoterera cyane. mugabo dutegerezwa kwibako hariho ahantu tuzajya gushyira ingufu, aho kugira ngo ibyo twimbura bishobora kugira ngo bitugirire akamaro twebwe nyine nitwe tugaruka tukavyica. bice bivuga biti harakwiye ingingo zongerwako zo gufatwa kugira ngo amakori atangwe, kandi hakaba n'ingingo zikomeye kugira abafitiye amadeni leta barihe. Bamaze kuyica ijya nino, abashinga amateka bakaba baciye bemeza iyo nteguro y'ibwirizwa 100%. 100%. Kwigenekerezo rya mbere Rusama uko umwaka utashe, Uburundi burifatanya n'amakungu mu guhimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe abakozi n'akazi. Uyu mwaka wa 2025 ibirori byatunganijwe mu ntara zose zigize igihugu cy'u Burundi. Nyeniteka Gerard Daniel Ndabirabe, umukuru w'inama nshinga amateka, akaba yari yishikiye mu ntara ya Gitega, aho yari arongoye ibirori byo guhimbaza uwo munsi mukuru byabereye ku kibuga Ingoma. Nyakubahwa icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshinga amateka, umushinga amateka Sabine Ntakarutimana, yari yateye iteka ibirori vy'uwo munsi mu ntara ya Kirundo byabereye ku kibuga Bushaza, inyuma y'inkuka y'imisa yaherejwe kuri paruwase ya Kanyinya. Nayo nyakubahwa icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nshinga amateka, umushinga amateka Abel Gashatsi, yari arongoye ibirori vyabereye mu ntara ya Bururi. Aho hose ibirori bikaba byaranzwe na defile ndende yagizwe n'abakozi bo mu buzi butandukanye bukorerwa muri izo ntara, bwaba ubwa leta canke ubw'abikorera utwabo. Uyu mwaka uwo munsi mukuru ukaba wahimbajwe ku civugo kigira kiti: muri uyu mwaka w'umunyamwete, Murundi wese gira ico ukoze kugira Uburundi bushikire ryahangiro ry'Uburundi bwifashe mu mwaka w'2040 n'Uburundi buteye imbere mu mwaka w'2060.
imisore n'inkumi fanfare dukirimo mubambera amashi aba nibo bamba batungura ibirori. Mu majambo yagiye arashikirizwa abaserukiye amashirahamwe y'abakozi barahagaze cyane ku biganiro ku buzi nk'isoko ry'iterambere rirama, nayo abaserukiye amashirahamwe y'abakoresha barasabye abakoresha bagenzi babo kwitaho gutegurira kazoza abakozi babo mu kubakotiriza muri ya mashirahamwe yo gutegekaniriza kazoza. Ijambo nyamukuru ryashikirijwe uyo munsi ryarungitswe na nyenicubahiro umukuru w'igihugu, aho yishimikije icivugo cy'uwo munsi ahamagarira abarundi bose gukura amaboko mu mpuzu bakaba abanyamwete koko. Ati leta nakidakora kugira yoroshe kugwiza akazi, ati umwe wese rero nafate ko gukora cyane ari iteka ryiwe ntihagire ugaya akazi, eka mbere n'abarundi bari hanze y'igihugu bakore bazana guteza imbere igihugu cabo. Umwaka abarundi duhimbaje umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe abakozi n'akazi twisunze ca kivugo c'umwaka tuvuga tuti muri uyu mwaka w'umunyamwete murundi wese gira ico ukoze kugira uburundi bushike kw'ihangiro ry'igihugu giteye imbere. Ico civugo cunganirwa n'icivugo ca kuno kwezi kwa Rusama, naco kikaba kivuga kiti tugwize umwimbu tuzirikana ihangiro ry'igihugu cifashe mu mwaka wa 2040 giteye imbere mu mwaka wa 2060. Uwo mwete n'uw'igihugu gikeneye, umwete umuntu yiyumvamwo nk'umuhigo, hamwe yigira ati ntegerezwa gukora atari kubera babintegetse, ariko nyabuna kubera numva ko ari ryo teka ryanje. Gukora niteka kandi Imana irahezagira abakozi. Ni impanuro dukura mu ijambo ry'Imana zishimikira ku bikorwa. Umutumwa Yakobo ati ukwemera kutagira ibikorwa kuba kwarapfuye. Umwanditsi w'igitabo cy'imigani muri Bibiliya Nyeranda nawe ati wakinebwe uzoryama gushika ryari, uzova mu itiro ryari, ugusinzira gatoyi, uguhunyiza gatoyi, ukurera amaboko gatoyi mu kwiryamira, bituma ubworo bukwinjirana nk'ikiyererezi, ubukene nabwo nk'igisuma. Mu Kiswahili abakurambere barayamaze bati mdharau kazi hufa maskini. Kubatumva uko rurimi ngo niwinenaguza akazi ugapfa uri ntawe nikora. Mu gihe nyenicubahiro umukuru w'igihugu yemereye abagiye mu karuhuko k'izabukuru ko bazohora baronka amafaranga ku kwezi ya pansiyo angana n'umushahara bari bageze ko igihe bakukuruka, arabaremesha ko leta iri ku kivi kwico gikorwa kiremvye kandi ivyigwa bigeze kure. Kwari uguherekeza abakukuruke ngo bagire ubuzima bari mu karuhuko k'izabukuru. Nico gikorwa kiraremvye naho kitari coroshe. Ivyigwa bigeze ku ntambwe ishimishije. Igisigaye nukurondera uburyo leta yokongerereza amashirahamwe ategekaniriza kazoza abakozi.
kubera mikoro atari kirenga ico gikorwa kizokorwa intambwe ku yindi. Ubu leta ikabiriko iraharura ibice kwijana by'agashirukabute bahora bahembwa, vyoba biratangwa mu kurindira ko hatangwa agahembo kangana n'umushahara umukukuruke yari agezeko. Muri ivyo birori ku kibuga Ingoma Igitega kabaye n'akaryo ko kuronsa udushimwe abakoze ibiboneka cyane muri iyo ntara, aho twavuga nka Fondation Bonne Action Umugiraneza irongowe na nyene icubahiro umutambukanyi wa nyene icubahiro umukuru w'igihugu kukungene yitaho kugwanya ubugumba mu miryango. Twavuga kandi na bamwe mu barongoye amashure, ugwaruka ruriko ruragera kure mu kwiteza imbere, bamwe mu bagwiza tunga hamwe namwe mu mashirahamwe mpuzamakungu akorera Igitega. Aha hakaba ari naho dusozereye kino kiganiro. Turabashimiye mwebwe mwese mwagikurikiye, naho ubutaha.